Mu Rwanda ho leta igiye gutangiza gupima ikiza cya covid19 mu mashuri. Naho muri Ethiopia ikibazo cy'imirwano ibera mu ntara ya Tigre gitangiye guhagurutsa bamwe mu bayobozi ba Afurika ngo bagishakire umuti ku rwego rw'umugabane. Ayo makuru n'ayandi turabagezaho mu kanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mike Pompeo hari mu ruzinduko i Paris mu biganiro agirana n'abategetsi b'Ubufaransa harimo ibibazo by'ubukungu n'iby'umutekano. Thomas Kamilindi nibyo akomeza tubwira. N'ubwa mbere Mike Pompeo asuye Ubufaransa ku giti cye, usibye ubundi yajyanyeyo na Perezida Trump. Yahageze kuwa gatandatu ahita atangaza kuri Twitter ati biranshimishije cyane gusura Ubufaransa, inshuti ya kera kurusha izindi nshuti zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubufaransa bwo bwatangaje ko bwemeye kumwakira ari we ubyisariye, kandi bwabanje kubiganiraho n'ikipe ya Joe Biden watorewe kuzaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi Minisitiri Pompeo araganira na mugenzi we w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian. Nyuma yaho arakirwa na Perezida Emmanuel Macron, bombi mu muhezo. Nk'uko itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribivuga, ibi biganiro biribanda ku mugambi wa Perezida Trump wo kwihutisha gutahura ingabo za Amerika ziri muri Afghanistani no muri Iraq, kurwanya iterabwoba, n'ejo hazaza ha OTAN, umuryango wa gisirikare w'ubutabarane hagati y'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika. Paris ni intambwe ya mbere ya Minisitiri Pompeo mu rugendo rugomba gukomereza no muri Turkiya, Georgia na Israeli. Aha muri Israeli aho agomba kuzagirana inama na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, bari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Bahrain Abdulatif Al-Zayani. Pompeo azava muri Israeli akomereza urugendo rwe muri Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe. Iki gihugu n'icya Bahrain biherutse kunga umubano no kugirana amasezerano y'amahoro na Israeli. Pompeo azasura kandi na Qatar na Arabia Saudite mbere yo kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze Toma. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uratangaza ko utazohereza indorerezi mu matora ateganijwe muri Uganda mu mwaka utaha. Uwo muryango uravuga ko ibyo wasabye ko byakosorwa mu matora y'ubushize bititaweho. Eugene Mukankusi arakomeza. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ntuzohereza indorerezi mu itora rya perezida rizaba mu kwezi kwa mbere muri Uganda. Umutegetsi muri uwo muryango yabivuze uyu munsi kuwa mbere, nyuma y'uko hinubiwe ko inama zatanzwe n'indorerezi mu matora yabanje kugira ngo abe mu buryo butabogamye zitubahirijwe. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa mbere, Perezida Yoweri Museveni w'imyaka 76 azahangana na Robert Kyagulanyi ukiri muto wamamaye mu muziki wa pop. Ni umunyamategeko uzwi cyane mu izina ry'ubuhanzi Bobi Wine, unabonwa nk'uzaba hafi cyane ya perezida uri ku butegetsi mu guhatanira intebe. Muri ayo matora kandi abazatora bazanahitamo abadepite. Itsinda ry'indorerezi mu matora IOM ntabwo rizaba riri mu matora muri Uganda mu 2021. Atiriyo Pacifique, ambasaderi w'ubumwe bw'Uburayi akaba n'umuyobozi w'intumwa muri Uganda, yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters mu ibaruwa yanditse. Yavuze ko hajya gufatwa icyemezo cyo kutohereza indorerezi, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi warebye niba Uganda hari ibyo yagezeho yifashishije inama igihugu cyagiriwe n'intumwa z'uwo muryango mu matora yabanje. Uwo muryango wohereje abantu 94 gukurikira amatora aheruka, kandi bamaze mu gihugu amezi agera kuri 3. Nk'uko raporo y'uyu muryango wa 2018 bivuga, nta na kimwe mu byatanzweho inama n'indorerezi zoherejwe mu matora yo mu 2016 cyashyizwe mu bikorwa. Muri ibyo harimo amavugurura yo gutuma harushaho kuba ubwisanzure mu bashinzwe amatora, kudakoresha ingufu zirengeje urugero ku ruhande rw'igisirikari, no kurushaho gukorera mu mucyo mu gihe cy'ibarura ry'amajwi. Umuvugizi wa guverinoma Ofono Opondo n'umuvugizi wa Perezida Museveni Don Wanyama ntibabonetse ngo bagire icyo babivugaho. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yakiriye Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia Demeke Mekonnen. Yasabye leta y'igihugu cye kuganira n'intara ya Tigre. Thomas Kamilindi. Perezida Museveni yakiriye Minisitiri Mekonnen mu mujyi wa Gulu mu majyaruguru ya Uganda. Nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibyandika, ni mu rwego rwo kugerageza kuba umuhuza hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'iyi ntara ya Tigre. Ibi bigo ntaramakuru bivuga ko Tigre nayo yagombaga kohereza intumwa muri Uganda, ariko ko batazi niba
zishobora guhura n'iza Ethiopia imbonankubone. Perezida wa Uganda n'umwe mu bategetsi ba Afurika bafite impungenge ko intambara yo muri Tigre ishobora gukongeza Ethiopia yose n'akarere k'ihembe rya Afurika nyuma y'aho ingabo za Tigre zimariye kurasa muri leta ya Amhara, imwe mu zigize Ethiopia bituranye kandi na Tigre, no mu gihugu cya Eritrea nacyo gihana imbibi na Tigre. Imiryango y'ubutabazi n'iy'uburenganzira bwa muntu yemeza ko iyi ntambara yo muri Tigre irimo yoreka imbaga kandi irimo yirukana n'abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi mu byabo. Umuyobozi wa Tigre Debretsion Gebremichael yasabye umuryango w'abibumbye n'uw'Afurika yunze ubumwe kwamagana guverinoma ya minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed, yemeza ko ariyo yashoje intambara irimo kwangiza ibikorwa remezo nk'uko abyandika, birimo uruganda rukora isukari n'urugomero rutanga amashanyarazi muri Tigre. Naho leta ya Abiy Ahmed iratangaza ko yigaruriye undi mujyi wo muri Tigre witwa Alamata uri muri kilometero 120 ya Mekele, umurwa mukuru wa Tigre. Yemeza ko ingabo za Tigre zawusohotsemo zitwara n'abanyururu ibihumbi 10. Leta ntabwo isobanura abaribo. Thomas Kamelindi, mbere yuko tukurekura uratubwira ibya minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson wishyize mu kato k'ibyumweru 2 amaze kumenya ko aherutse guhura n'umuntu wanduye virusi ya corona. Boris Johnson yatangaje mu mashusho ya video kuri Twitter ko ameze neza, nta bimenyetso bya virusi ya corona afite. Yagize ati ndakomeye rwose, ariko azajya akorera iwe mu rugo iminsi 14. Johnson yishyize mu kato akurikije inama z'ikigo cy'igihugu gishinzwe gusuzuma indwara cyabonye ko hari umudepite bagiranye inama y'iminota 35 ku wa 4 ushize, uwo mudepite wanduye virusi ya corona. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yarwaye covid19 mu kwezi kwa 3 gushize, aravurwa arakira nyuma y'ukwezi yamaze mu biro by'indembe. Hagati aho virusi ya corona yaba yarageze mu Butaliyani mu kwezi kwa 9 k'umwaka w'2019, bivuze ko yaba yaravuye mu Bushinwa mbere cyane kurusha uko bizwi kugeza ubu. Biratangazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri cyo mu mujyi wa Milan mu majyaruguru y'Ubutaliyani. OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, yemeza ko virusi ya corona itari izwi mbere y'uko yaduka ku mugaragaro mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa rwagati mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Kugeza ubu nk'uko OMS ibivuga, covid19 imaze kwanduza abantu barenga miliyoni 47 ku isi hose no kwica abandi barenga miliyoni 1 ku isi yose. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no kuri Facebook na YouTube kuri VOA radiyo yacu no ku rubuga rwacu rwa internet wa radiyo yacu voa.com. Mukanya ni amakuru yo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Rwanda, aho minisitiri w'uburezi amaze gutangaza ko leta igiye gutangira gupima ikiza cya covid19 mu mashuri yose yo mu gihugu. Ni igikorwa kibanziriza itangira ry'icyiciro cya 2 cy'amashuri, hazatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kuvugana n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri i Kigali Asumta Kaboyi, amubwira ibyibanzweho mu nama yatangaje uwo mwanzuro. Bagarutse ko muri iki cyumweru hagiye gukorwa igikorwa cyo gupima abanyeshuri bake. Ni abanyeshuri bazatoranywa. Minisitiri yatubwiye ko ari abanyeshuri 3,000 barimo 2,500 bo muri mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, ndetse n'abanyeshuri 500 bo muri kaminuza. Ni ukugira ngo rero aba banyeshuri babapime hamenyekane neza niba mu mashuri nta cyorezo cyagezemo, kugira ngo bategure n'ibindi itangira ry'irindi cyiciro kizatangira kuri 23, ni ukuvuga ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Ni ukuvuga se ko ayo mashuri azatoranywa bazapimamo abanyeshuri ni amashuri aherereye mu bice bitandukanye by'igihugu, ni amashuri aherereye ahantu hari covid19 ku buryo bugaragara? Ntabwo minisitiri yigeze avuga ngo bazapima wenda mu kigo runaka, ariko mu gisubizo yatanze yavuze ati ntabwo tuzapima abanyeshuri bose batangiye. Ni ukuvuga minisiteri y'uburezi ifatanyije na minisiteri y'ubuzima ati tuzagenda dutoranya
ntabwo ngo nk'icyiciro gitoya, ni ukuvuga ngo bashobora kugera mu mashuri yose kuko igihugu cyose abana baratangiye, noneho bagakuramo bake kugira ngo barebe koko niba nta kibazo kigeze kibaho muri bitangira. Ikindi navuga kuri ibi bibazo byo gutangira, hagiye hagaragara ko abanyeshuri baticara nk'uko byari biteganijwe, mbese utabona amashuri ahagije kugira ngo umwana umwe yicare kuri buri ntebe. Minisitiri asubiza ko nk'uko byorohejwe mu modoka zitwara abantu, abagenzi rusange basigaye bashyiramo abantu bakicarana ku ntebe, ubu noneho no mu mashuri byemewe ko abana babiri bakwicarana ku ntebe imwe. Avuga ko rero bazagerageza kugenda bongera ibyumba by'amashuri kugira ngo habeho kudafatana, ariko nanone impungenge zikagaragara ko abana batoya kubabuza gukina, kubabuza gufatana ikigoranye, ari nayo mpamvu basabye abayobozi gukomeza gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo barinde abana kuzandura covid19. Kuvuga amashuri asumuta bivuze ko hari abanyeshuri, hari abarimu, hari n'abakozi bakora mu bigo by'amashuri bitandukanye cyane, ibigo by'amashuri yisumbuye na za kaminuza. Hari icyo leta iteganya gupima ari abo bakozi bandi bo mu mashuri cyangwa se abarimu? Ntabwo bigeze basobanura ko abo barimu nabo bafite umwihariko, keretse baramutse, ntabwo bigeze babisobanura, keretse babaye bazaba muri uyu mubare w'ibihumbi 3 ugiye gutangirwaho bwa mbere mu gupima abanyeshuri. Hanyuma minisitiri w'amashuri mu bibazo yagarutseho, se hari ikibazo yagarutseho wagira uti ni ikibazo leta isanga ari ikibazo cy'ingorabahizi mu mashuri? Hakunze kuvugwa ni ibintu byinshi cyane byavuzwe ku mashuri. Bavuze ibyerekeranye n'abarimu bari bemerewe umushahara ko bagiye kongeraho 10%, byari byaremewe mu kwezi kwa 7, ariko minisitiri yijeje abarimu ko guhera mu kwezi kwa 11 bazahembwa, noneho bagashyirwamo n'ibyo birarane kugeza ubu batari bakabonye kuva mu kwa 7, ukwa 8, ukwa 9, ukwa 10 bakazayabaha mu kwezi kwa 11. Ibindi by'ingutu bavuze ni ibyo kubaka ibyumba by'amashuri. Ubu harimo kongerwa ibyumba by'amashuri kugira ngo nyine n'abo bana bagabanye ubucucike mu mashuri. Ubu bavugaga nyine ibyumba byiyongereyeho ko hari bimwe byuzuye, hari ibindi bitaruzura. Ikindi kibazo navuga cyagaragaye ni umubare w'abanyeshuri kugeza ubu bataraza kwiga, barimo mu mashuri abanza. Harabarwa abanyeshuri bageze ku 11% bagombaga kwiga bataragera mu ishuri. Minisitiri bisobanuye ate? Hari icyo bivuzeho? Ntabwo yavuze ko batarakora ubusesenguzi ngo bamenye icyatumye aba bana batagaruka kwiga. Gusa imibare minini, imibare yisumbuye cyane yagaragaye mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali ho haragaragara abana 15% bataragaruka mu mashuri. Minisitiri byo yavuze ko harimo mu mujyi wa Kigali hakunda kuboneka imirimo myinshi, ku buryo hari abana bagiye mu turimo tunyuranye bakaba bananiwe gusubira mu ishuri. Ubundi hari n'icyavuzwe cy'abana b'abakobwa bagiye baterwa inda muri aya mezi 8 bari bamaze mu rugo, ariko minisitiri ntabwo yatanze umubare abo banyeshuri barabarurwa ngo bamenyekane. Gusa yavuze ko afite imibare ariko batarabarura igihugu cyose ngo bamenye umubare w'abo bana b'abakobwa bateye inda batazagaruka mu ishuri. Turagushimiye Asumuta Kabuyi kuri iyo nkuru duhaye. Ubwo ku buryo burambuye uraduha iyo nkuru itambutse makuru yacu ya mu gitondo. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, aho abarimu bo mu ntara ya Gitega batabaruwe mu bakozi ba leta mu ibarura rusange riheruka bafite impungenge. Ubutegetsi bw'inzego z'igihugu bwababwiye ko badashobora kubarurwa kuko minisitiri w'uburezi atarabaha amakarita abagenera aho bakora. Abo barimu ni abahoze ari abayobozi b'amashuri n'abakoze mu kanama gashinzwe gutegura amatora, ariko bakaba nta kazi bafite. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Abarimu batakorewe rusasuma n'abahora ari abayobozi b'amashuri babogojwe muri ayo mabanga baca barungikwa kwigisha ku mashuri n'ubuyobozi bujejwe indero muri komine ya Gitega. Abandi bafise amakenga yo kubona batakorewe rusasuma n'abahora ari abakozi bo mu migwi y'amatora mu makomine no mu ntara. Uno munsi akazi kabo kakaba karaheze. Abo nabo abenshi muri bo bakaba baciye basubirizwa mu mirimo yo kwigisha bahora bakora. Umwe mu bahoze ari abayobozi uno munsi yarungitswe kwigisha avuga ko bababwiye ko batabagira rusansuma kubera ko batararonswa makete nyezina y'ubushikiranganje abemeza abo bakorera. Nahindura imirimo, nari umudiregiteri, uvuye umudiregiteri cosaba reflectation hanyuma
bagushyira ahandi aho wigisha. Rero iyo sansuma icitamwo uca wumva rero uti none iyo sansuma nayo kwiro sansa aba ari ku kazi, turi ku kazi, ukwezi kuraheze ndiko ndigisha ngaha. Ugiye kwisasumisha degiteri urabona niba sansuma, umushef de service niba sansuma, umugabo yaronse itegeko rivuye muri dese ya son chef amutwara avuga ati abo banza mubarindire. Rero turarindira natwe ntituzi gushika ryari kubera tararonka makete aturunga ikiyo tuja gukora, cavuga ati banza murindira. Uwo mwigisha akavuga ko bafise amakenga ko bazohava badafatwa nk'abakozi ba leta, kuko mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta bavuze ko uwo batazosansuma azoca ava ku rutonde rw'abakozi ba leta. Kandi turabona inkuru nyinshi zivuga yuko irosansuma iheze azoca aba kugenzura uko vyagenze ro controle, hanyuma abatisasumishije bagaca bahagarika imishahara yabo. Kuvuga rero twebwe ntitubona vyohagara uno munsi canke ejo tuzoba tubaye abandi. Mwisanzwe twe twari abakozi ba leta, dufise matrikire, ntituri bashasha, simbona igituma bakwanga dusanzwe. Nepomuseni Ndayavugwa, umuyobozi w'indero muri komine ya Gitega, imbere y'ibimenyeshamakuru bikorera mu ntara ya Gitega, aremeza ko ico kibazo bakizi gushika ku rugero rwo hejuru. Uwo muyobozi akavuga itegeko ryo kutabasansuma ryavuye hejuru. Yego nivyo abo bigisha turabazi, hari abahora ari abayobozi mu mwaka w'ishure warangiye, mu uyu mwaka w'ishure bakaba baheruka gusubirizwa. Abo hari aho twari twiyumviriye tubona hari akazi, turababwira ko boshobora kuba bararindiriyeho kugira ngo ntibicare, kandi hariho abana b'igihugu bakeneye kwiga. Turazi ko bariko barakora, ariko kuva iki gikorwa ca rusansuma gitanguye harabonetse ico no kwita ko ari intumbero twahawe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara, nabwo twizera ko bwari buyikuye mu buyobozi mu bushikiranganji. Iyo ntumbero yavuga yuko abo bantu batararonswa amakete ko bobanza bakabangira kuba rosanse kugira ngo bazobe rosanse ayo makete yamaze gusohoka bayafise. Twarijejwe yuko amakete mwiyindwi azoba yashitse. Borema ikibazo cyabo kirazwi, hariho n'iyindi migwi y'abantu itaraheza kuba rosanse, na cyane cyane nk'abagwaye bari mu bitaro. Abo twasabwe kuzorindira ko bakira hanyuma bakaza ku kazi kugira ngo bashobore kuba rosanse. N'abandi bakirindiriye sabo bahora ari abayobozi gusa, hariho abahora bakorera mw'iyo migwi jejwe gutunganya amatora, nabo nyene bari mu mugwi wasabwe yuko burabangirwa ko kuba rosanse botekana borema bakaguma ku kivi. Mw'iyi minsi ndazi yuko nk'uko twavyemerewe amakete yabo azosohoka. Ku makenga abo bigisha bafise ko bazohava bakugwa ku rutonde rw'abakozi ba leta, urongoye indero muri komine Gitega arabahumuriza, akavuga ko ata mpamvu zotuma badasansumwa, kuko amakete abarungika ku mirimo azote bakabashikira nabo bagaheza bagasansumwa. Nk'uko twabibwiwe nivyo utazoba rosanse, bavuze yuko mu gitigiri c'abakozi ba leta atazoba arimwo. Ko ikibazo cyabo kizwi, nizera ko batazohava bavuga yuko rosansuma yarangiye batabaye rosanse, kuko nta kosa na rimwe bafise, bari ku kivi. Turabazi ko bariko barakora, botekana. Nibaza yuko atangorane zizohaba. Nepomuseni Ndayavugwa asaba bigisha kutitwaza ayo makenga kugira ngo bakora akazi nabi, ivyo hava bigira ingaruka mbi ku baregwa. Uwo muyobozi akamenyesha ko naho bakuwe mu mabanga bahoramwo bakira abakozi ba leta kandi bahembwa uko kwezi gutashe. Ukwezi guheze turazi yuko bazoguma bahembwe. Urumva rero nta kamaro, kuko nubwo baba bagize amakenga boguma mu nzira baza barabaza ivyo ari vyo, ugasanga abana biriwe batize. Mw'iki gihe turimo twirukana umwanya, ni vyiza yuko uwo ari we wese arindira ku kazi ko kanatsinda, naho aba yabaye dekomisione aguma ari umukozi wa leta. Aba yasubirijwe mu mabanga yo kuba umuyobozi, agashigwaho aho ashobora kubandanya arangura iyo mirimo kugira ngo ashobore kuyirangura. Ku kwezi guheze turazi yuko baguma bahembwa. Ntabo twifuza yuko yoza kurya imitsi abandi, kuko
uwutakoze ntaba akwiye no guhera. Abo bigisha batakorewe rusansuma basaba ko boronswa vuba amakete nyezina abarungika ku mirimo, gutyo bakorerwe rusansuma babone gukora umutima uri mu nda. Arakoze Desire Hatungimana. Tuve mu Burundi tujye muri Tanzania. Bamwe mu mpunzi z'abarundi bacumbitse mu nkambi ya Nduta bafite abana bafatwa nk'ibinyandaro barasaba ko abo bana nabo bagenerwa imfashanyo. Kugeza ubu bene abo bana nta mfashanyo bagenerwa kuko ihabwa se w'umwana aho guhabwa nyina. Umva uko baganiriye na mugenzi wacu James Jovin ukorera muri Tanzania. Ngaha mu nkambi ni benshi kandi n'abaza barera mu Burundi ni benshi. None kubera iki mukuye ko inga zigiye kujya mu kase kandi nyina hari? Kubera iki utobiho uwo muntu azi uwo mwana akamurera? None basi je hari ikintu cyane amakenga ko yamusize kuri se. Umwana uhungutse uramutorera ibintu byokunda. Mbese bavuga yuko icyambere gikenewe ari fishimbanye ugacake na nitresifika nakajya agapapuro guhakubita ko gugende kwa makazi. None wabibuze ihereze ryo birihe nk'ifishi y'umwana ibuze wapimishirije ko kajya ko kucandagira ko ndazi kashira kuboneka iyo gupimishiriza ko niyo idakunda kuboneka ko kirashobora gusigara hehe ku bitaro. Se ujya mwana buki muyinga kuko ibintu byo kubyara bujyazi n'ingorane nk'abantu babaye haraba bachelor byashitse turavana bivaye n'umugore wiwe cambyana se wuyu ava mu gisuru. None bamaze kumushira kurumba azohungukana ifomo y'abantu 6 kuko afise umuryango wa 5. Je nanje muhungukane umuryango wa 4 kuko urumva umwana amaze kuja kuri se urumva azomuhungukana. Ne tumaze kugera mu Burundi je nkahungukira mu Yinga ko je ndi umunyamuyinga. Umwana azoshafashwa gute kifashanyo izoya twaye se kandi afise umugore. Umva je nekenera gutora injya ati umwana mufashisha ndaca ndamufasha gute. Ujya nimba se wari muyinga basi nawe amaze kugenda kukaza yifitiye umugore wazovuga ati naha murezi ibintu ntibindaba nta kontu ndi bumufashe ya mahera ya wa mwana zo barose nifashanyo ya wa mwana izojya wa mugore wa mwana undi nije ndandamweze jenyene sije nzohangayika byose nicyo kimwe n'undi ntaca bakoze. Icyo rero nicyo kibazo abantu benshi bafise. None ko umwana amusize kuri se ejo bigashika nkataha mungukanye umuryango basi nakuye mu Burundi je nakuye mu wundi abana 3 na je wa 4 basinze basubira nawe kuko se wawe twari twaravanye ndabarere aba nawe nzobampungukanye kuko nkwisi no muhasanganuko abo nawe nzobampungukanye se wawe yabahungukaniye ifomo wumva nzoca ndabarera gute. Maze gushika imbere baca baratwerekeza dutera tuje nari fise umwana no shika fotoza maze kugenda baradufotoreye mugani tumaze kumara bacavuga ati hari ahantu twari guca kugira tuze guca turonka na nyamafomo y'abana. Ivyo bacavuga ati nidusubire muco gihangari ca mbere turindire aho abandi barindiriye badugije ifomo ya 4 kandi n'ubu niyo fise. Iyo uwo mwana yari kenewe ntiyagiye twasererenze guhera ryari hirya ejo tuvuga ati nibaduhereze amafomo bari kwabo bana n'ubu ntacapuyemo. N'ubu tumbere usanze ariho nkishika twagiye turakibaza bavuga ati ntigikunda byarinze bidusimba ati izo fomo ntazo turonka mpaka tuduze muri gipaca atahirye ntuzari zoherera mpaka. Je sinzi kibazo umwe nk'uwo mwana ari hamwe bocamuduza ego ko rageze mu mezi 5 n'inusu bocamuduza atariko bompa izonge zabe nagomba nyene yuko iyo fomo no yironka iri ko mwana nico nagomba kugira aho ndoze ndaja hose ndoze ndatwara ifomo iri ku giti gikwiye. Nk'ikintu mbona nosaba nuko umwana bamaze kumushira kuri se bovuga ati ava ngaha kugira ngo umenye aho umwana uzomutwara byonyene gusa mugifashanya y'umwana ukayironka kubugeze hari izovuga ati umwana aho ndamufashije arafise se umwanya n'umwanya nzomutwara kwa se naha mugifashanya imaze gutora umugabo yifite ibindi mugore naho muzamugihurije kuko wa mwana undi azoguma bayeho nabi. Ahubwo biba byiza guha yafashanya wa mwana nimba ari amahera ukavuga ati umwana ndamufashe uko nimba ari yarasi ukavuga ati je nyina w'umwana ndayikoresha uko nkuko nibana mu rugo. Umuntu yosaba icyo kwera akabona yuko umuryango awureze nk'uyundi. Erega ikintu umuntu yosaba nk'uyu ndamuhaye se afise uya ntarakwiza umwaka afise umwaka basi agacayirwa na mukase umwana azobabayeho nabi kandi ntazobabayeho neza kuko hamwe no gupfa azopfa. Ahubwo byo byiza agateka kabana n'undi bagakurikiranye kuko abana bazamwe barahohoterwa kuko benshi bazohasiga ubuzima bubi mu uwo mwanya cyangwa bamwe bagira iki bagire n'ingorane. Byo byiza rero abana bagumye kuri nyina bakabaha n'imfashanyo mugabo akamenya ati abana tumwe turakurikirana base wabo. Icyo nosaba ko ari nico. Ababyeyi bo mu mpunzi z'abarundi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania kuri mikoro ya mugenzi wacu James Jovin. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umwanya tubagezaho inkuru y'ibyabaye ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu myaka yahise mu mateka habayeho. Twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana i Londres mu Bwongereza.
ku itariki ya 18 Ugushyingo umwaka w'1860 hashize imyaka 160 abahinde ba mbere bageze muri Afurika y'Epfo bari 345, abagabo 197, abagore 89 n'abana 59 baje mu bwato bwitwa Truro bwari bukomotse mu mujyi witwa Madras usigaye witwa Chennai wahoze ari umurwa mukuru wa leta ya Tamil Nadu iri hafi y'ikigobe cya Bengal mu majyepfo y'Ubuhinde. Bari bazamwe no gukora mu mirima y'ibisheke yo mu ntara ya Natal. Abazungu b'Abahorandi bajyaga gushaka abakozi mu Buhinde kubera ko abirabura bangaga kubakorera kubera ko benshi muri bo babaga bifitiye amasambu yabo yo guhinga. Abahinde bazanwaga gukora, basinyaga kontaro y'imyaka 5 yarangira bagasubira iwabo, ariko hari abagumaga muri Afurika y'Epfo. Magingo ya igihugu cya Afurika y'Epfo nicyo gituwe n'Abahinde benshi cyangwa se abakomokaho muri Afurika yose. Ibarura ry'abaturage ryakozwe mu mwaka wa 2015 ryerekanye ko hari abagera kuri 1,300,000 biganje cyane mu mujyi wa Durban utuwe n'abaturage hafi 600,000. Umwanditsi Zainab Priyadalla uri mu gisekuru cya 4 cy'Abahinde baje gutura muri Afurika y'Epfo avuga ko kugeza mu myaka ya vuba Abahinde bagiraga ipfunwe ryo kwemera ko bakomoka ku bacakara baje guca inshuro. Akomeza avuga ko batangiye kubyemera ku buryo basigaye bizihiza umunsi ubwato bwazanye abakurambere babo bwahagereye. Mu isi yose kuvuga Abahinde b'Abanyafurika y'Epfo byibutsa Mahatma Gandhi wahamaze imyaka 21 kandi akahakura ubwizige n'imbaraga byatumye arangiza neza umurimo wo guharanira ubwigenge bw'Ubuhinde. Urakoze Venuste Nshimiyimana. Nshuti mukomeje